Ngagara imboga. Ngagara intore. Yaba ngagara ifite idarapo, iba ifite idarapo iri kwitwa. Ikagatore gacase. Ariko ngagara ngo nta na boucherie hari. Oya edire yatubwiye ko ziko ziraza boucherie. Ngo akora zizana. Abana ba boucherie. Abana ikibazo bapfira akazi kanyu. Yego. Aba diaspora bavuye mu ngagara cha baramukije. Ese ntane murazironka. Isoko imaze imyaka irenga 50. Ubwa mbere badandaza ku mbaho. Kandi byari bimeze neza ariko hubatswe n'ivyuma. None iri siterambere buyi. Ubwa mbere badandaza ku mbaho kandi byari bimeze neza. Ariko hubatswe n'ivyuma. Batoya akabenzi bazi ko bagira abukwe mu cibo. Urongoye kariti acagaho umuriro. Yo. Kuyiturira ngo yanse ko abene gihugu bafungura inyama zifuye kuko zohava zibagirira nabi acatinya nuko ho hava hagira abayizura mu gihe boyihamba. Gutunga telefone Android uri mu camazi bisa nko gutunga ico bita calculatrice. Uhagaze muri aho gace ukakoresha imihora ya limiter canke connect ico bita connection ucumva ku matwi. Umuhora wa mobile ntuzwiyo. No kubwira ko n'ubunye Jamy ndashobora kuguhamagara apeli sanzwe kugira twumvikane. Okay. Ugahamagara umuntu ukumva amenga nyene ari mu camazi. Mutumvikana atakintu na kimwe urumva. Abasore rangi. Oh, okay. Yambo NIKITA. Yamcane. Kwe kutaberewe. Jesse mberewe. Kubera kutaberewe. Jesse mberewe. Umviriza tutayaramukanya. Jesse mberewe. Ndakubatse. Zindira gato tutayaramukanya. Tutayaramukanya. Twanje dusubire kuri irya tangazo y'irya hotel yo mu Rumonge. Bebe yani biki? Ngo kirazira birabujijwe kunywera kuri comptoir utambaye neza. Kwambara neza ni gute? Penyere kwambara neza ni gute? Ubu ni musi nditwenga. Ubu musi turashaguye. Kandi ukora twenga. Ukora twenga deja. Bizaje biramwenza. Urumva umuntu ariko jewe nakantu warumbiki. Unyero shivuga ngo je ngo mberewe. Oya ndetse mberewe kwambara neza no kuberwa ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Umuntu ashobora kwimara akambara impuzu nziza hewe amantabe nyagira ikintu kimwe. Turabazana bambara ibintu byiza amani babego hama rero nyene ntawe mvuze kandi ubwiruza n'ingorane. None ndashaka umviriza ubu nyene tutaragera kure tutaranamutse n'abakunzi bacu nyene kwandika bino bintu atwandike mi comment tubwira ati kwambara neza ni gute. Yego azoshiraho style basi ashaka ko batwara ko kabareke iyo. Yego atubwira ati umviriza wewe umuntu yarushe yakoreye amafaranga aje kunywera ukabare kawe ucumwe exige nyene yambara ati urumva ati uterezwa kuza wambaye neza. Kwambara neza ni gute? Amahoro neza abakunzi bacu, amahoro neza abakunzi ba Siren Vibes, abakunzi higaniro kuri comptoir. Turamukije twari twakumbuye mwari mudukumbuye. Karibu NIKITA. Urakoze cyane. Umeze neza? Ndakomeye. Uno munsi mukatubona turiko turasinzira muze kubitahura. Yego vraiment. Hari klima nyene muravyumva. Harakanye haragize twiyumviriye tunywa amazi. Twiyumvire tunywa amazi. Tunywa ari umuntu yatwandikiye muri commentaire dernièrement ngo mbenga kuri comptoir ngo muranywa ngo muranywa icayi. Yego kandi bazi kuvyemera ko keke atari icayi ngo ko kidahera. None dimanche igije taseri nini? Igije taseri nini ya cayi. Ya taseri nini ya frame ni mironko bashize ko ibumba uribuka ko mironko warabonye aho twatongana gutsinze isahani ifukuye frame cyane ubise so gwariza ku Kirundi kabisa isahani ifukuye rero bavyita gute kigikombe uri kwa kera nyine hariho wasaga ufite mironko yiwa ukunda. Ego kuriho yawe ufite iki aho ko hari ukuntu abavyeyi babigira
batugaburira iki nico wawe canke mukacitanga ubonye umuvyeyi yazanye ibintu bishasha citanga iki ni gwanje iki ni gwanje iki ni gwanje ndirakunda kuri yo ya bleu uko ni igikombe cyane ca bleu wavuze namye nkunda rouge namye nkunda rouge niyo rouge yiwa umuntu wavuze ngo rouge yitwa rouge ni rouge ça oyegiye wavuze kare wavuze ngo nashitse ko nashize kwiki na uziki ngo rouge baiser rouge baiser akera bazita rouge baiser rouge baiser mama wacu konsanirya rouge baiser yanje wavuze amakomante rero bakunzi bacu mumeze neza depuis igihe kindi tutaherukana. Clarissa warakoze cyane kuvuga ko turasabye tablette ya comptoir isigare twaragwanye cyane wiri garoke mwayibonye ko yagarutse barayikunda abantu benshi uribuka kera amatelefone fixe amwe yo kugira gutse kuzungurutsa ko bashirako igufuri iyi nayo twobigenza gute kugira dushireko igufuri tugenza kuko urumva barayikunda edire ngo ikayirabiramwo ma video nawe ashaka amafoto ngaha haruzuye abandi bantu harimo amafoto umva barayifotoreza ko bagira iki rero Clarisse warakoze cyane kubona wavuze ngo turasabye tablette ya comptoir isigare kuri comptoir tugiye gukoresha kese isigara kese iriko igufuri n'agapata tugara tubabizi Nikita nashatse kukuramutsa BCB vendredi ucuranyika arajanyagirize ngo ndumurozi injenyika gute ukubita urwaye Nikita banyitse ugize bucya ndamaye Nikita ugize bucya abagiye vraiment arambeshe uranyikari arambeshe kubagyarika abe musaya musigaye munyika angize umurozi umwahora hetwe twakumbuye Nikita ndagukunda vraiment aratwenda be tablette barayirozo yagarutse Tunenda bakumbuye abantu bakunda tablette namwe uco ba namwe mwoca mugira nk'ivyo bagenda bayitwaye tablette yacu inge turabe ngo Nikita mbe muranywa icayi kuri comptoir kweli yego nunye ntamwe nyine nyira muganga Zainab naramuvuze mu kiganiro giheruka naribagiye gusa iyi no yiwe nga Zainab naramuvuze Zainab yambo turakora mu kice hi les gens nkubona bw'abasanye ku kazi ndababaze wayi mutari ko murakora nakuba mukavya murakavya bro barakavya bwa kutusanga murazano uzi ko dukorera murazano bayina uzadukorera mu kabare ahantu hari abantu bo dutwara ko cyo batwatwaya uyaraharuye twe twavuze ngo haciye 2 semaines uyaraharuye ati shaje kiri urakaze manza ko hari handi tuja mushobora gupotera ko kose mirende radutati yambi basha nenda bakumbuye bucumi Clementine uzavuga amazina yawe uratse ko abantu okay inkumbu za ribogo nawe tuzi sani fuku ingo ndabi okay Mire irakoze yambi zajya mpungu jiva wacu Zaki Akadete turakora mu kije Marlene sawo mukama sisi wacu sha sisi turakora mu kije cyane sisi n'umukolege kubisanga turakorana bo kandi urumva mbo nitwoziheza mugamwe turababizuye waruberewe shamaze kubera ikibagukosoye Jamy yakoze yari yambaye tablette nayo yababaje tablette nayo kaje ukirigutse Jamy ukuntu twenga hari umuntu twabona Jamy yavuye ko twenga kujyana ikiganiro nababiye ikiganiro kiri informel kandi noneho basha mugira mu mbere kujya muntu ngo kwiki bigoroye bocyo kanunzi imyaka n'inyegezwa imisi iragiye mukobwa we imisi iragiye imyaka yo Nikita bashanagira mvuga iki bavuga ngo mweha wawe ndavuga ngo hamwe nadushwaniye mvuze gute yavuze hari umuntu yavuze ngo salut team comptoir ivyo vya titre vraiment na Big Fizzo yarigeze kubwira abatipe bakoresha ibiganiro ko une fois bazanye titre dahuye ibyo bayaze ko atahiganira azosura guhanya muntu hari igihe begizajara
nibyo ubesha ego frame ngo nikita kubise jame nyene mu kiganiro ngo ntaca musigarije ngo ashesha ubufu iyo yegeza aha ngo aramwambitse ibara ngo aramwambitse ibara yo ntacyo twomara tuje mu kiganiro nyezina donido ikiganiro yacu duhere ku isoko yo mu Ngagara yanditswe na Yaga ariko twebwe ntituza guhagarara kuri ibi bintu tugira tuvuge ibintu nyene bavuga kuri Ngagara abantu benshi mu kije abanyengagara je navukiye mu Ngagara avuye ko tuza kuba kumisari atinyabwe majeni mu nziza yindi mva ngo byifashe gute hanye bavuze ibintu ngo indwi womenyera kw'isoko ya Ngagara baca bahera akantu bahereje ko niko je nshaka ko duhagarara bahejeje ngo kwisanzwe iryo soko nta movement nini igihari kubera ntibakidandarizamo gose gusa ngo ni isoko ngo yo kurangura imboga ubu rero isoko igira movement mu gitondo ca kare gushika saa 3 kubera abaranguza imboga ayandi masaha nta birenze umuntu ashobora kwirirwa adacuruje Ngagara imboga Ngagara intore imboga kweki tibaza ko imboga yoba ari isamaki iburete kubera ababoniko bayita muga bakita kaboga akaboga bw'abavuzi imboga izinye nirengarenga n'amashu n'intore yabagagara ifsidarapo ikagatore gacasi ariko Ngagara ngo nta na boucherie ihari oya edire yatubwiye ko ziko ziraza boucherie abana ba boucherie abana ikibazo bapfira akazi kanyu nuko nyene atamatara gicikagurika gose ikibazo yego ni sopfupfiriye muri frigo ikibazo none kubiki muvuga yuko erega ubu abantu barimutse abanyengagara barateye imbere ariko Jamy basigaye bazamutangano uko biri kose uko biri kose basigaye muri Canada yego aba diaspora bavuye mu Ngagara ca baramukije ese ntane murazironka muraronka gatohe mujya muzikumbura yo turabakunda cyane murabizi nyene mugabona akantu nyene kavuzwe wamwe reka tubisome isoko akani ibintu twitwa tubisome kugira ngo ntibabibaza ko nibaje kuvyironderera isoko imaze imyaka irenga 50 ubwa mbere badandaza ku mbaho kandi byari bimeze neza ariko ubu hubatswe n'ivyuma none iri siterambere buriye niterambere ariko urabona ko umenga ntibabiryohereye ubona babakwiye bakabashira ku bwa mbere badandaza ku mbaho kandi byari bimeze neza ariko ubu hubatswe n'ivyuma umbi ivyuma byatugiriye birateye isibe mu 2013 isoko ya nkuru ya Bujumbura imaze gusha bamwe mu bahora bavuye mu Ngagara ico gihe movement yarabaye nyinshi 2015 amaze kubinyerekano isoko yaciye itangura gusubira inyuma baje kubaka kotebu abadandaza batari bake bari mu Ngagara quartier 3 baciye bimukira muri quartier 3 harigeze gushigwaho igituro c'imiduga jibubanza kugira habeho uruje n'uruza ariko ntivyatevye ico gituro caciye gisubizwa kuri kotebu iyo soko bayigize isoko baranguramo imboga urumva kubera dushitse kuri akanya ariko duhagararako reka okay tuko turategura ikiganiro buye yes Edire yatubwiye Edire no Ngagara Edire dukorana yatubwiye ati urashobora kuzana impene mu isoko ya Ngagara muri quartier 3 ngikamara indwi mugabo ngo ifuso izanye intore amashu n'amapasteke akarabyo pasteke nayo nari navyumvisemo barakunda pasteke cyane mu Ngagara yego bagivyamwe okay sinzi rero okay Nikita muramonye publicité yagize nayo mvuga publicité yagize Nikita ufungura neza bagira ingaburo zitanu imigwi itanu igize ikiganza
barya imboga n'ivyamwa nuko rero turabashimiye cyane abantu nyengagara ko mufungura imigwi 5 cyane intore na pasteke ngo ucerewe usanga nyengagara turabakunda numva no badondagura bagenzi banje abanyengagara ntubavuge vraiment ko usanga n'abantu banateye imbere warabonye fun and fact umukado bandmaye umunyengagara yawumpaye anje tumaye bagwaye kado sinarazi uze kuraba rero ubwo twicaranye ngaho utarara fun and fact dufite ikibazo cya connection nk'abantu b'icamazi icamazi zakuvuga icamazi ya connection mu camazi reka tuvuge kwanza twavuga ibyo gufungura abantu b'igitega baraturiye akabenzi tuyisoma muri His News twayisoma ijya nkuru y'ingagara yo muri yaga bize kwira muri yaga kandi turabara mukije baje bari en forme baje bashushe bumva barananira rero ngo His News okay muri His News no mwinjime barayivye nkuru bavye yuko yari mukara kabenzi kifishije okay wanje kwazi kibazo kifisha gota kabenzi kashora kugwara intandara kashora kugwara ibindi bintu kakagwa hasi kakaraba reka tuseme mwijimbe niho bakavye batoya kabenzi bazi ko bagira bukwe mu cibo urongoye kareti acagaho umuriro ibaze rero kaya kamoto kako karahumura nafise akamoto kabi oyaha arabenda akamoto kabi oyaha hariho kareti ntavuzemo hariho kareti ifise akamoto keza cane aciye atwenga ryo mugenzi wacu kubera rya ifise akamoto keza yakora yose yego cane bonje mbona ifise umwotsi mwinshi kubera ifise amavuta menshi mugabe ifise akamoto keza cane mugenzi wacu kuri kamera akunda kabenzi kandi atwemera kabenzi none ngutsa ko kabenzi mujaniranye abantu hari kuri uyu wa 22 connexion ku tablet na iragona wa 22 okay kwa kane muri Katinya Bututsi komene Gitega aho hari abagabo babonye ingurube yifishije mu ishamba baca bayirengera ko ngo bayibage urongoye karitiye Bututsi amaze kurenguka yaciye ababuza hanyuma atangaza muri karitiye abazi beneyo amaze guhebura beneyo yahafuye afata ingingo yo kuyiturira Pascal Mpawe nayo amenyesha ko iyo ngurube yoba yari maze iminsi ipfuye kuko bayitoye yamaze kuvyimbinda kuyiturira ngo yanse ko abene gihugu bafungura inyama zifuye kuko zohava zibagirira nabi acatinya nuko bohava hagira abayizura mu gihe boyihamba ahamagarira bene gihugu arongoye kwirinda kurya ibikoko vyifishije kuko bishobora kubatera ingwara musomyi twegera ntitugira tubaze wowe uriko uradukurikirana iyo aba ari wewe wayitoye wari kuca uyicira uruki aha ni muri imbere babaje gutya muri Iris News nabaje ati iyo hafuye intungwa iwanyu muyicira urubanza rwo kuyirya cyangwa kuyihamba mu commentaire ariko Jeffrey karubwa mbere ntarasoma inkuru yose nico gituma tukoma dusaba imbere yo kuvuga banza umenye idonido je ngibona yaturiye akabenzi na mushavuriye vraiment mukuru wa karitiye Nyabututsi twashavuye ati turira imboga abanyengagara bamaze imyaka barondera akaboga ariko urumva yaripfuye yari yavyimbye inda biba biteye ubwoba vraiment gufungura ikintu nk'ico onye ayuba je numva ya sensation ego ya sensation Jane yagira ariko ikiganiro cyacu ntakira ikiganiro cyacu akarahagugu baje bambuje utwega gose bwaje Jane tuzokwibagira Jane hanyuma ngo urumva mu wicira urubanza ruhe iyo igikoko gipfuye wa urazi hariho abantu JAMY muri kamere kabo naho itoba imaze iminsi nkukunye ngo wikeke ko yononekaye hari umuntu igikoko cifishije
atashobora kugifungura. Ego twebwe muhira ndibuka ko twize kubura inka. Ego inka yarapfu donc yari inyana yavutse. Hanyuma kirapfa. Hafuye iki? Inka. Inyina wiwe. Oya hafuye inyana ivutse. Hafuye inyana ivuye. Yonye urumva naco mwari kwikoza namwe ntuka. Hagera mutekuvyandashe. Hariho abantu baje kwigura. Iyo nyana? Ego. Kandi twebwe umuvyeyi wanje yavye ko uyihamba. None inyana bayikoresha iki kwera nyamba ari mihamuro? Si mihamuro. Inyana irafise inyama. N'abayanga baje kwigura. Irafise inyama. Irahise nyene. Asanga umaze nk'iryo kuntu kuravyishura. Wiyegeraniye. Oya. Akwike. Oya ntendai. Akwike. Oya kame. N'intama nibayirya yapfuye of course. Mugabo y'abantu baje baza kuyigura. Ariko jewe itari igwaye, itari igwaye urufundo. Oya mugabo mort inopinée. Nta mort inopinée. Nta mort inopinée iva kunuze. Kubera iki? Ega naco gifise. Kiba cagwaye vre. Kirashobora kugira arrêt cardiaque. Mugandi mukasha ko higeze inkoko zizi guterwa n'agahweka. Akamangu. Agahweka. Ico gihe umuntu yazi twabara yafse pulaye. Hanyuma rero zose amarero yazibaze zose amakana yaduha turatera muri frigo. Ibaze. None. Ico gituma tukunda kubwira arrêt cardiaque irabaho kubitungwa. Dafise umugenzi bafise ndamuramukiza twakarabiganiro. Umugenzi wanje bafise imbwa ifise asthma ifise kandi igwaye na miopi. Numva zigera ibigwaye ivyo bintu. Irambara amarozi. Oya. Imeze nk'imbwa yo kwa Kigingi ifise timidite. Iri timide. Imbwa yo kwa Kigingi timide. Iri timide kuti. Ego barabira kure kuri ya. Oya, yarabihe byashasike ikara. Urumva bafise. Ako kare yari timide tarakura. Urumva bafise imbwa ifise ntunze, bafise imbwa ifise ngo asthma. Iragwaye asthma. Rero ngo abasuma ntibaza kubatera. Kuko ngo yirikira korora kugira ngo umutama ari yicaye hanze. Bavuga ati umuntu ari hanze. Santa kubesha gaje. Igira ngo ati n'umutama ari hanze kandi rero tukinjira dutera icumu. Cengiye nayo no gumana. Bayikunda kubi bavuga ati numva umunsi yatashe sogera. Mbega zebindi bagira umuntu bakamudendura ni atanazi. Atanazi no kubi. Etanazi ntushobora kuyetanazi iyo rero reka nyine ukayisezera ukayiherekeza tukivuga ivy'imbwa nukuri noyica era kandi bafise inkuru y'imbwa hano kwekiraza kwica imbwa wasi noyica mugabo noyitwara kwa veterinere akayitera urushinge bwo gusinzira yego urumva hari tukako tuvuga ibintu vy'imbwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaragize icashikiriza ku bintu by'imbwa zimaze imisi zasaze. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze uciye wiyegeranye. Oyirumva ndagigimizwa nosongegimizwa ndagigimizwa. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze ko bagiye gutuza imbwa ziyeza mu gisagara kubw'umutekano w'abene gihugu. Kandi asikari imbwa nyinshi. Byiza rero byiza la. Ziruzuye pe kuri micro za radio nkuru y'igihugu kuri wa gatatu General de Brigade Police Jimmy Hatungimana yamenyesheje yuko yamaze kuvugana n'utwara igipolisi mu gisagara uko ico gikwa kizogenda. Ati kizogenda gute? Ati avuga ati nduguruye twamugina nituzokoresha amasoro canke amasase. None amasoro n'amasase biratandukanye mbega. Ndira ya tubandaye karakabazo nimwonyishura tugabandanya na amadidane amasoro ngiyani manini yama masase n'amatowe. Amasoro okay. Ati nituzokoresha amasoro canke amasase tuzokoresha ibihiri tubanze tuzivuna amaguru kugira ngo tuce tuzitwara ahantu zitadusubira kugaruka mu gisagara. Nkunda kuguna none uko twegishira nkunda kuguna tikiri bukebu bazokoresha ibihiri ibihiri banza zivuna amaguru bazoba bazifashe gute bazoba bazifashe gute dufite ibibazo byinshi cyane hano hantu kandi rero ibibazo tukivemo hano kibazo twiyumvira
bazobanza kuzivuna amaguru kugira ngo tuzitwara ahantu none okay zitadosubira kugaruka mu gisagara okay ni kigo ikigo c'igororero icambere ndakubaza iyo mbwa ntiziritse ahantu quelque part igumiye rera uyifata iki ko nta kamashu gakora ku mbwa bazozirukako JAMY bashobora muje gutwenga cyane agira turike agira pasurikemwo afasukirimwe indani kwera muje gutwenga twenga okay sawa reka tubandanye ukaguma wibaza ngo nyene ngo urumva rero umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabivuze inyuma yuko hawa amakuru ko hari imbwa zigize imiti zirya abantu mu gisagara hagati kwibarabara N3 neza imbere hari kubaka inyubako y'banki nkuru bankobu aho ziheruka kurya umwana w'umwe mu bakenyezi bakorera isuku muri ico kibanza kuri parke ni kuri parke yego N3 ni rya Rumonge nivyo yego rya Rumonge ni N3 geography seconde okay geography bankobu hajyanye izeta hari himbwa hani nivyo nyange mande kandi yo kukazi ni hafi kukazi ya kuri radio uraraba neza NIKITA imbwa nyinshi nzozivuna amaguru nizumva umugambi tuzifiseko yo tuzozivunagura rero mugabo wanje ndinageze bwabaza akabazo kanje zakujanira niki imbwa ntiziri cyane quelque part iyo mbwa tuzoyifata gute nshaka kugira ngo uyu mugambi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura tutahure twumve ko natwe twemerewe aho tuyibonye kuyivuna amaguru hanyuma tuyishikirize intwaro zitwegereye bayitware mu kigo c'igororero bashika ikigo bacacita gute ndagusanze tugezaho urumva ni ibintu biteye ubwoba cyane numva nubaza ChatGPT ingene iyo mugaba ingene ico kigo bacita ChatGPT mwarayimenyereye ushibikuramwo ijyankuru tutaraheza kuyiraha oya nginga turacaraha okay muno mu manuko bw'isagara ikibazo nk'ico kiriho aho muri yakati nkenga busoro hasi ko abantu sikababiksenga we Bekisa nta musoro risaba hari yanya kuri uriya umenga misi ufite cyane nabonye risiyasa mai cyasa muco yakariyumvira iyo mbwa nyene azoyivunagura amaguru no mwenga busoro mu kanyosha zimaze kujya abantu 9 intandaro y'izo mbwa ngo bo babara abantu kira mu yandi makati bakagisiga baraba aho kujima ngo sanzi ngizo mbwa nabantu Nso gituma nguma ndasaba kwanza guheza ijambo ryose kurisoma imbere ko kugira commentaire era ngo intandaro y'izo mbwa ngo bara abantu bimukira mu yandi makati bakagisiga aho bahora baba ngo ugasanga bavuye mu Ngagara barasirimutse bagiye hehe mu Ngagara saba sirimu ni kushatse kuvuga n'abasirimu nabo mu Ngagara arabasirimu cyane gose hari n'umuntu akurikirana ikiganiro cacu tweze guhurira mu biro kwa Ozi yageze gukora ikiganiro afite imodoka nziza cyane mu miduga myiza cyane y'Ubujumbura Porsche itaha mu Ngagara tubandane mu Ngagara n'abasikrosi kweli abasikrosi n'abaki sirimu abasikrosi asikrosi ndadarose temeshaje none JAMY nk'umuntu afise imbwa normalement imbwa shaho cubona vraiment ko ubukene bwateye afise imbwa wewe nyanganga ko mufise imbwa shaka gashi wawe reka ndagakunda sana ndagashaka cane rero utunzi mutunga imbwa nyene ari akamuntu yinjira mu amafaranga no kagura mbaye mbyenye angahe ngo 1,200,000 ndavuga nti muga imbwa zirazimvye kandi ndavuga nti 1,200,000 imbwa zirazimvye kandi ndafise umugambi wo kudoda ndazimbwa zirazimvye cane
ndashaka korora imbwa. Ndafise je umutipe unzi yorora imbwa. Kuko ikibona ugeze kuri 500. Arazi kuvuga n'ikibwa. Ururimi rw'imbwa. Aziyagisha. Arazi kuvuga ikibwa. Hewe. Urabona rero imbwa normal umuntu atunze imbwa n'umuntu ayikunda. Ndanyotewe turabe tutumike nco kunywa. Garçon. Garçon ni inde. Utwakira. Kuri comptoir. Twakira muri ari mu binga bw'ivyuma. Urumva rero Jami reka gumuciramo. Imbwa ngo zigiziki. Imbwa ku bisanzwe umuntu ayitunga, imbwa ni ikintu umuntu aba akunda, ni akunda cyane. Kandi imbwa ni umugenzi cyane wo. Compagnon fidèle. Rero iyo umuntu wumva ngo yimutse arasize ngaho imbwa, erega yo ni trahison. Trahison. Ahonye uhemukiye mugenzi wawe. Rero niho ucubonera ko ubuzima bwagoye kweri. Kare umuntu ubuzima bwaragoye, umva nkaca yumvira ati sije mbona ndavuye ahantu ngende ntizofisuye kumbona. Ya mahera nahora ngura indya zayo arakize ariko akibagira ko hari abantu bazishaka izombwa. Mugaye mbwikuze vraiment iragoye kwakira. Iragoye gutunga, iragoye yo akaca asiga iyo mbwa ayisize hari yanye ku musozi ikacisigarira irehera nyene. Kwehera ni usumwe n'abavyeyi badutangura avuye kwehera aratashe baguhembe avuye kwehera avuye kwehera sha kwehera okay ndavyemetse vo kwehera ayo ubwo bwatuzo uzuratereka ko budakenewe. Hewe iyo mbwa izo mbwa je zirambabaje bazopfuza ivunagura kandi ariko urazi n'ikindi kintu nibijye bintu vy'amazu ubunyamaza asigaye agowe. Hari umuntu nyeninza kubwira ati nta gikoko cemerewe gutunga ngahi wanje. Ego avuga ati sinemereye ndakwemera iyo tuntu ko byarenze abapangaye. Kuko hari umupanga umunyeninzu akubwira ngo nshaka uri kumwe n'abantu bangahe. Uri mubara muri bangahe umugiye bangahe atubwira ati oya murarenze ngo murarenze ngo kandi ngo ndinakira abantu abanye nakira abaseribatere nakira abakobwa gusa nakira abahungu gusa nakira abanyeshuri. rero ngo haciye haja mwimbwa mu bantu nibemera imbwa mu bantu imbwa kare nibayemera. Turagiye ahantu bita mucamazi ngo bisa nko mu mucamazi. Ndibuka kera turi muri internet ducokoza ngo ngo vicamazi ngo uratse ko ndahumvise ubunye vicamazi dahazi vicamazi ni mucankuzo muri commune Gisagara. Bon aho havugwa ni mu Jami waragiye ni mu ntara narakoreye mucankuzo wari wabisomye nakoreye mucankuzo nacokoye mu Cendajuru nakoreye Cendajuru twese turayizi kweri iyo ntuze turayizi naho tutazi. Narakoreye ahantu bita Mishiha ni muri Canzo nyine mu Mishiha mu Mishiha barakora inzoga yitwa sishobora kuyivuga mu zina yitwa ikizarageza ushobora kuvuga umugorigori mbwa wita irindi zina mu cyandike muri komante y'abantu bakizi. Rewe bacita gute inzoga yo mu cankuzo bita mbwira mu gutwi ni nazo kubivuga oya ijya niyo mu mpimba oya n'umuntu uzirahari ni wagikuye cyangwa yize mu mpimba ni mu muranda yumva aho havugwa ni mu oya tangurira kuri iyi titre yego sha gutunga telefone Android uri mu camazi misa nko gutunga ico bita calculatrice. Ngayo n'ahantu ngakeke pare hafi yacu aho havugwa ni mu ntara ya Cankuzo commune Gisagara muri zone ya Camazi aho iyo uri muri ako gace bitora gukoresha urubuga ngo karamumenye urwaye rwose. Uhagaze muri ako gace ukakoresha imihora ya limitaire canke connect ico bita connection ucumva ku matwi. Umuhora wana mobo ntuzwiyo ariko iki kibazo hari abantu hari n'ahandi hantu ntinda kuja mu camazi. Oya twaba tugiye kure cyane internet yabaye akananira abahinga n'ubu nyene muri kano kanya byari bitubaye ko twari twimukiye mu camazi. Iyo yagenze ko tablet yacu yari yanse kuja mu connection kushika naho Jami atangura gutata atangura kuntuka ngo mfise connection
ukamenga nije ndayitanga niwo kwaduka bajya bayiduha ntidushobora kubaduka mugabo je navuze yuko naranditse agatweet nandika agatweet ntihagira abantu kubera dusaba abagwiza tunga bagize investise baza n'undi muhora nyine umeze neza hanyuma nawo duca amahera menshi tufe tuyarya Jamy hariho umuhora hari ibintu vy'ama message bazinzi ko baratwandikira mu gitondo ivyo message biradutwara ama unit ibihe hari ama message usanga ntanaza muri boîte ya messagerie uyasanga hejuru kumva kisha kivamwo haguma hazi kindi bige message biradutwara ama unit mviriza mudufashe mudutabare vraiment abantu mufite imihora muhamagaye bakaca kugira ngo hari ibintu ngo wari wagize nta kintu nakimwe je na active nakimwe tuba active batura ama unit kompeteje ngo kuronka code ngo yiki ngo code ngo code promo ibintu nk'ivyo ibintu vy'ama promo we na ama promotion dukeneye wumva rero tuko tuva abantu mu camazi natwe turahige tuva mu camazi baba mu banyagihugu baba muri ako gace biganiye ntuzeya ko iyo bashatse gukoresha imbuga ngo karamunya Facebook WhatsApp Google n'izindi mbuga bafite uduce tumwe baca bajamo kugira ngo bashobore gukoresha izo mbuga ndetse amenye n'igezweho utwo duce rero natwo n'utuwo turi hafi ku kilometero kimwe uvuye ku mugwa mukuru w'iyo zone wumva ugiye gukoresha internet byandi byo kuduga hejuru ku giti byandi byo kumanika uri hari igihe umuntu yagira gucya arondera connection urazibuka ugasohoka hanze ukacagara ukabona ahantu hari agapanti ukaduga aba rero bafata kilometero kimwe wumve ntababare n'abandi bafata kilometero baje kuvoma ibaze kuja ku kilometero uje kugira iki kuri WhatsApp iyo telefone uriyumvira uti nayiguriye iki ibidaheza ngo byoroheze umuntu abashaka gukora canke kurungika ibintu vyihuta bikenera ubuhinga bwa none nkuko amakuru ava mu camazi amakuru yashitse gute yabashikiriye gute gairisi tubwire hari umuntu yaduze hejuru ati turapfuye ataha anye ndamanitse hejuru ndi hejuru kwitangi ataha ndamanitse ndi kwitangi aravuga ati agahengo mu gukoresha izo mbuga n'abakoresha imihora yo mu abaronka agahengwe mu gukoresha izo mbuga n'abakoresha imihora yo mu gihugu kibanyi ca Tanzania kuko yo byora kuronka connection Nuko mwidogera ikino ahubwo wowe caraciye abantu bicamazi bibagora nabo kuronkangira amayinite bibagora canke ugasanga arazimvye pahapoha yego arazimvye ko ndibuka hari yanyuma nzeya twatembereye amanzi rero nibafuma ntaye oyamara nabo nyene ngo si yororo kuko amamega y'imihora ari make kandi aziye wala ngo mukuyagura bisaba amafaranga y'amashiringi aho naho kugira aboneka amamega 500 y'amashiringi usanga hura n'amahera yababa 1500 y'amafaranga y'abarundi ayo mamega ya 500 nta masaha abiri wo yakoresha atarahera ni maajabu haya maajabu kabisa awamara ku gace basaba amashami yo gutuma tumarako amakuru y'imiterere kuko ibishoboka byose haboneke connection mu bice byose na karengo hari ibintu byinshi ngira kamaro bica ku mbuga nka comptoir nka nibara ntibazi comptoir nka nishora kubamanika hariya hejuru ngo barabe comptoir bamara umwanya wako bamanitse hejuru suspendu au plafond ariko ndibuka umunsi nigeze kuraba ikiganiro kimwe ndashitse nashitse telefone nari narushe tudayitereka ahantu gutya ndayirampagaze gutya tudaraba televiziyo ibintu birabaje cyane ibintu by'igitangaza ivyo biri mugiye ko n'amarezo mu gihe ngo n'amarezo yo guhamagara bisanzwe kuri ngendanwa bihora bishika akikata maze guhamagarana no kwandikirana biciye kuri ngendanwa bikaba ikibazo muri Play Store ariko oya no kubwira ko n'ubunye Jamy ndashobora kuguhamagara apeli isanzwe kugira twumvikane okay musomi aho herereye udukoresho ntimurondeza nk'umucamazi twumva turi kumwe nabo mucamazi twamucamazi naco tubajyanye kuko nyene mutaza kubibona ibindi ko ndababwira kuko kwimanika hejuru muri aba comptoir problème ariko n'amarezo ntukishinisha wawe uheje kuvuga amarezo ahavamo urahamagara umuntu ukamubura muri ville hagati ariko ngo batutene 5G ukamuhamagara Jamy ngo 5G oya nakati nayo dofisi turayifise yo okay ugahamagara umuntu ukumva amenga nyene ari mucamazi mutumvikana atakintu nakimwe uriko urumva
hewe twavuze ibintu bibishe gusa twavuze akabenzi imbwa connection tuvuge ibintu byiza navyo tuvuge ibintu byiza tuvuge uyu yitwa Lolita 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 numwanditsi tumudefinise gatoya Lolita yitwa Lolita iranezereza Lolita iranezereza numwanditsi w'ibitabo oya numwanditsi w'ibitabo ugira upartage sinzi n'umudamu afise abana babiri aheruka gusohora igitabo umva tumudefinije nk'umwanditsi wocomenga niko kazi akora umubiologiste mu kazi kiwe ka minsi yose aheruka kwandika igitabo yanditse kuri anniversaire yasohoye kuri anniversaire yiwe 40 ans igitabo kivugamwo ubuzima bwiwe ni igitabo kivuga ubuzima bwiwe mugabo ubuzima umuntu wese ashobora kwirabishako muri ubwo buzima bwiwiwe aravuga histoire y'ubuzima bwiwiwe iyo histoire nayo tugira tubabwire muze muyirabe ejo muri my journey ejo kandi ego muzoyirabe ejo muri my journey ababwire ingene yayikoresheje ingene vyagenze dusomere ingene Jimmy yanditse umuntu afise diabete de type A ashobora kubana nayo imyaka irenga 30 bisaba kuyakira no gukwirikiza neza ibyo muganga akubwira bon iyo ntahe nituza kuyinjiramo gusa kwica muri bishana bisha kuko my journey muzoyumviriza muzora my journey yaraganye ikiganiro na igitabo cyo cyitwa Connaître chaque jour muragisanga kuri LM Cafe kiraryoshe vraiment igitabo kiryoshe LM Cafe n'ahandi hamwe hehe kuhanditse kare bahora bavuga ngo umuntu mwibagiye bari karafungura niyo plastic iri mu biki bayibagiye wari mu isanya kwa baragiye nuko arafungura avuga bayiganditse okay daka tusoma akantu konyene niki cyatumye handika igitabo Connaître chaque jour casowe n'indamura bitabo edition indamura bitabo twanye tugende bukebo tugende bukebo bagita indamura bitabo insigura amajambo agoye indamura bitabo mu gifaransa ni édition maison d'édition maison d'édition yetu ijambo kwanya tuba dushimiye cyane jimbere ryanyo rino jambo ayago indamura bitabo maison d'édition édition gusoma dushaka kwandika igitabo nanje wow Wanda shandika igitabo kandi édition gusoma no bazogisoma Lolita iranezereza bishigura ati iciyumviro cyo kwandika igitabo cavutse kuko hariho abandi bana nafasha bafise iyo ngwara umva naho mu byasanzwe akora ni biologiste bijanye n'umuganga ndibaza yarabisiguye muri majoni yarasiguye impamvu byatumye aja no kwiga ivyo bintu maze uko imisi igenda nkaza ndamenya abandi bagwaye rero byansabye umwanya munini y'amajoro kutaba mu muryango kugira nshobore kwandika yamenyesheje ko intumbero y'ico gitabo ari kugira kizofasha abana asanzwe aherekeza ndetse n'abandi bafise iyo ngwara igihe azoba atakiriho urumva yuko se ni igitabo kivuga iyo rugendo rwiwe kubera urumva bamusa umwana ubunya Lolita afite imyaka 40 iyo diabete bayimenye afite 9 ans umwana w'imyaka 9 bakubwira ko hariho abakubwira ati ntazokura abakubwira ntazo agira apfe hanyuma mu nyuma bakakubwira ko atazovyara naho yoja mu rugo iki nibiki ariko ubunye n'umudamu yavyaye afise abana ameze neza bakomeye nawe nyene ameze neza namubonye bucyanya ameze neza mugabo bazobirabe vraiment uvuze ico kintu canibuka ikiganiro ca endometriose nukuri hari ibiganiro nukuri ndakunda Siren vibes ndayikunda cyane irakunditse vraiment atari kwenda ndakwerera kino kiganiro me aussi hariho ibiganiro bicako usigara uvuti ibintu birabaho nk'iganiro my journey kiganiro nukuri nimba uce ubwa mbere kuri Siren vibes cyangwa ushobora kuraba COMPTOIR gusa ndakutumiriye kuraba my journey ni kiganiro
vraiment kica ko amatemonyage aba agize afasha aba atuma umuntu amenya ibintu bitabigize nk'iyi majoni ya Lolita wambwiye gatoya ko n'ibyo mwavuganye gatoya numva ko ari ikiganiro mutoza kuraba murumva kikugarukanamwo ubuzima kandi ofete yaravuze ko igitabo ciwiwe ego kiriko kiravuga ku ngwara yiwe mugabo kugira acite honnête chaque jour asigura ko umuntu ku munsi ijami nyambo uyu munsi je nashoboye kuvyuka mu gitondo navutse gushasha kuko urumva wewe aragira ama crise aragira ipo akakubwira ati je nk'ubu turiko turakorana ikiganiro yarambwiye ati turiko turakorana ikiganiro nk'ubu nyene urashobora kumbona nguye rero iyo ntakubwiye ikintu ingorane mfise ndashobora kugupfana rero nawe avuga ati ndashobora kugira ipo je ndi mwitiro sinziriye ati rero muri iryo tiro nshobora kucangiramo iyo atamuntu abiromartse hakiri hafi ngo amfashe ati rero kuvuka ni bambe kuvyuka ni nko kuvuka gushasha rero umuntu wese yavuze ati igitabo canje umuntu wese aracirabira shako ku madefi yose umuntu acamo afisinga hewe urumva basha hanyuma kandi ikindi kintu naco ngira nsurinye uko uravuze igitabo ca ndibuka yuko hariho abantu abarundi turiko turatera imbere no bari kwandika ibitabo je maze imisi ndyoherwa no gusoma ibitabo by'abarundi abarundi kazi bari kwandika ibitabo kama makeze igitabo ciwe kirarenze no gutiza mugabo yego ndabaye ndashima nanje ndashaka gutizira Lolita sawa so twengita hari bakama makeza aba Andrea harahagazwe ba Marina Sivine au fait nta culture ya lecture twe twifitiye oya nta dufise vraiment ntidusoma barundi vraiment ntitubikomereye mugabo n'ubutunzi budasanzwe je kera narakunda gusoma cyane nanje cyane gose mugabo je sinzi ko ari ugusaza mugabo nubu sinzi ko ari umuntu asanga afise ibintu byinshi akaburangira ku kanya mugabo urabona utanguye igitabo biratesa biraryoshe cyane nkajewe nanje byarangoye gusoma ntanguye university narakunda gusoma ibitabo ninga muri secondaire mugabo rero ntanguye university umva nima nabara nize ibintu bya macro economy amasirabize nabo agira nyinshi bansoma igitabo mugabo ndiko nashobora kubyimenyereza tuzo turacishamo basi n'umunsi ku munsi umwe tugasoma n'amapage na 30 biratuma umuntu aca ubwenge gusa tuyifatira mwanya kuraba amaseri kuraba filime yadutwaye pe mugabo iyo ntuze uwo muco gusoma ibitabo uraryosha kandi gusoma igitabo c'umuntu ubona uzi w'umurundi kazi biraryoshye kuko ahakonta ubuzima uzi aho hantu exactement nk'igitabo nako ndasoma ca Andrea cyitwa the sunset everywhere avuga ubuzima bw'umujene habona utujambo tw'ikirundi n'iki uriho twuva ukagira urumva so musome mureke kutabona ntunze kuri kontwari gusa mureke gusomana gusa mureke gusoma amacupa gusa musome n'ibitabo sinari niteguye Nikita urateguye wari ready sinari ready reka tuvuge iyindi nkuru rero tuja kurangiza ku musozo hanyuma novuga gute reka tubane twihe condoléances twese hamwe abakirisu twese hamwe kuba urufu rwa papa yari umupapa abantu benshi bakunda ku bintu bitandukanye ku masuje atandukanye n'ibiki rero yapfuye muri iyo ndwi iheze hari rero inkuru yaciye kuri Ihesha News ivuga iti Cardinale Saha turamukize ba Saha twa Saha bakobwa mugabo mbara mu Cardinale yitwa Saha igituma uyu munyafrika hagwa amahirwe yo kuba papa ateje impari n'umunwari n'irabure kandi murabizi namwe amatora y'umwungere mukuru wa Eklezia Katolika papa ahangayikishije abatari bake ku isi
mu gihe Papa Francisco yitavye Imana kuri uwo wa 21 Ndamukiza 2025 abanyafrika benshi bahanze amaso Kardinali Robert Sarah w'Conakry muri Guinée bakifuza ko ari we yosubira Francisco ku ntebe ya Petero Mweranda. Nahabwa amahirwe uyu mukardinali ari mu batari bumvikana na gato na Papa Francisco. Benshi ntibatinya kumwita umukuru w'abatavuga rumwe na Papa, chef de l'opposition. Tugarukije ngaha. Harabaho kumbe opposition, harabaho abatavuga rumwe na Papa. Ibintu biza nabi kweri, imihero nukitangura. Imihero y'isi. Muri ya misi ya nyuma umva ko abantu bazobarewe umva muri Vatikano bafise opposition. Ibimuha amahirwe ariko kandi bikamubera intambamyi mu rugendo rwo kuba Papa. Ibyo kuvuga kimwe bose bahuriza ko nuko uwo mukardinali Sarah ari cabenge cyane. Inshyira abanyafrika turuciye bwenge. Umugabo w'ijunda n'ijambo. Uyate mu Musenyeri muri 79. Akaba akiri muto cyane. Yarakiri muto cyane ico gihe yarafite 34 imyaka 34. Ico gihe niwe Musenyeri wa mbere. Uri mu bikiraniki. Yego. Akora mu bikirakaze gaye. Ababikira barakaze. Wowe ababikira barakaze. Acha ngo mama Nikita. Mama Nikita babavumbura abantu bose kuburo. Irankunciye n'iyumvira gituma nyene bitabaye. Nkarire mu kibikira. Shobora mama Nikita abamubikira wiswaga afite amarori meza. N'amabiju bambara. Barayambara. Barambara utubagi mugabo mugazi zirya bagi regahe uranzi ko zirya bagi arizo babambika je kare rega nari nzi ngo uramatswe ko bambara ama alliance kare je nari nzi ngo nivyo bishakira nizo babambika bagize undagano bagize alliance rero nayo bambara mugabo barayambara nizi ndagano nyene kuko hariho n'abapatiri usanga bambaye amashevalier. Bavuga rero ko ico gihe niwe Musenyeri wa mbere muto mu myaka yariho. Yego frema imyaka 34 kuri Musenyeri 34 ni mike cyane. Papa Yohani Paulo wa kabiri akaba yamwise Musenyeri w'uruyoya. L'évêque bébé. Mu gihe c'ubutegetsi bwa Ahmed Sékou Touré umunyagitugu yatwara igihugu ca Guinée, Sarah yahuye n'ibibazo bikomeye kubera kutemera agacinyizo kakoregwa abapatiri n'abakristu. Ibintu vyamuhesheje iteka mu gihugu ciwe no ku rwego mpuzamakungu. Aheraho adondagira ingazi z'ubutegetsi muri Eklezia Katolika mw'isi. Ariko Kardinali Sarah ntiyabona ibintu kumwe na Papa Francisco. Otingongo iki. Icambere batumvikana atuti. Icambere batumvikana ko abona ko Eklezia idakwiye kujana n'ibihe aho gikwiye kugumana kamere kayo n'indinganizo yayo ya kera. Agwanira inyigisho za kera za Eklezia Katolika agahangana n'impinduka. Nk'akarorero asaba ko imisa zosubira guhimbazwa mu rurimi rw'ikilatini. Avuga kandi ko mu bice byinshi vya Afrika hibonekeza imisa zihimbazwa mu ndirimbo n'indinganizo zikomoka ku mico y'ivyo bihugu. Kubwiwe ngo ivyo bikwiye guhagarara kuko umuco wa Afrika atari umuco wa gikiriso. Urumva rindira gato. Opposition. Bantu rindire gato. Anje mpava mvyura opposition nanje kuri we. Rindira gato. Urumva yashaka ko imisa yohimbazwa mu rurimi rw'ikilatini. Nakujya anye. Hoya sinabivuga. Sura mukije ba Dominique. Ariko mwamba ko murimba mu kilatini gusa. Rya ndembo nja. Nibuka muri cathedral ijya misa yawitoka oya hari misa y'abantu bakuze sinzi ko ya 10h. Bahora barimba mu ndirimbo z'ikilatini zimeze ukuntu sinzi ngene bazita. Na papa sinagiye muri antehema y'umutamaraho yari muririmbyi muri cathedral. Amandi bakuba abantu aka groupe basi baririmbana bazisabisha mu kilatini. Twese turimeze nk'inka tumeze ngo. Rero mugaje ibinani ntabyo noshigikira. Kubera ushaka genzana ya kongihe oya mu kilatini Kristu vinci
Christus. Seigneur tous. Christus impera. Oya, urazi igituma vyoba bigoye. Cardinal Sara navyihoze kwera ibi. Nareke dusenge mu mwemu no mukuri. Nareke dusenge ururimi twumva, mu rurimi twumva. Uburyo uyagesha Imana nyene ivyo mwumva. Turacabandanya. Turacari ngaha. Igituma ikindi atabona kumwe na papa yahahora n'uruhara rw'abakenyezi muri ekleziya. Akiyamiriza ingingo papa yagiye arafata mu guha amabanga abakenyezi i Vatikano. Yagiye imbere abasenyeri ba Afrika mu kwiyamiriza igikorwa ca papa co koza ibirenga barimwo abakenyezi mu mugigo wa kane mwiranda, aho ekleziya yibuka Yezu yoza ibirenge intumwa ziwe. Baraboza ibirenge. Je dis ça. Je dis ça. Mugabo rero nanje conye numva ari ico. Oya mugabo. Kubera kiya gihe ngira ngo Yezu yogeje abo yari afise mu ntumwa ziwe, mugabo mu ntumwa ziwe sisi nibaza ko umugore atowe intumwa y'umwami. Aho Bibiliya irafise ukuntu ica. Cardinal Sarah akaba muri 2020 yarandikanye na Papa Benedicto wa 16 igitabo bise From the depths of our hearts, aho bashikirije ko ekleziya igeze habi mu bijanye no guhagararira inyigisho zayo kama. Ku bijanye n'ivyo gutanga umuhezagiro ku baryamana bahuje igitsina, Sarah yavuze ko ari ubuhakanyi kandi yita ubusazi ubutumwa bwa Ban Ki-moon yahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU bwahamagarira ibihugu vya Afrika guhindura amategeko yabo ku bijanye n'abaryamana bahuje ibitsina. Ukwanka kwiwe fiducia supplicans. Inyandiko ya Vatikano yemerera guhezagira ababiranye bahuje igitsina vyatumye agirana ibibazo n'umugwi wo muri ekleziya uharanira impinduka, uwo nawo ukaba wari wegamiye Papa Francisco. Wumva Papa Francisco arafise ashaka guhindura ibintu muri ekleziya katolika. Cardinal Sarah avuga ko ibihugu vya Buraya bikwiye kugabanya umurindi w'abimukira bavyinjiramwo atari uko ngo ibitigiri vy'abayisilamu bizoba umurengera bifute umuco wa gikirisu w'ibihugu vya Buraya. Avuga ko uburyo nyabwo bwo gufasha abimukira ari ukubafashiriza iwabo. Cardinal bayi. Ushaka tuzi Burayi. Cardinal bayi yo urereje turankanye. Cardinal Sarah afise abamushigikiye mu bihugu vya Afrika no muri Amerika, aho bashima umwitwarariko wiwe wo gukingira ekleziya kwinjiranwa n'inyigisho zijanye n'igihe ca none. Ariko kandi afise n'abamunegura kubera ingendo yiwe yo kutumviriza abo badahuje ivyiyumviro, bakabona ko arakaze cane. Bakabona ko ashobora kuba umuntu adashobora guhuza abantu bose mu gihe yoba papa. Ikindi kibazo ni imyaka yiwe 79. Benshi bakibaza nimba ashobora kurongora ekleziya mu gihe kirekire mu gihe ariko arasaza. Uyu mukardinali wumva ari wo gushigikirwa. Question. Kwanze ko duca selfie. Ibaze shango badufashirize iwacu. Reka tuje kurondera amafaranga tuzohagaruka. Twateze imbere. Saha. Amakomantere ngose guhera nta gishesha kiri musozo. Ngo atobwa areke je reste moi-même. Irishavu arabikuye uko ari umwirabure. Okay, umubona uyu nkusanga karondera visa. Ahangayikije benshi bande, ahangayikije wowe nyene wanditse ibisha uronsaka jungu kaje uhagarike kutubesha. Ivyiroma hari haba bijejwe barabibona. Abashaba mu makomantere. Iyo nkuru rero muyiraye kuri Iris News. Haba mucyo mugite mushikirije. Yego. Cardinal arakaze ati badufashirize iwacu aho karusiko. Kajya kantu nanje karankoze ko kandi. Ugende. Kamba baje. Wari ugende. Nuko bitiyeyo kuraba inshuti abanye n'abagenzi bagiyeyo.
cyangwa uja guteramisha ikiganiro mbega nimwo duha amaviza abari tuzakubwira comptoir muri Suède tukaza kwicara kuri comptoir ushaka Suède cyangwa Belgique kandi Belgique Belgique yo basha none basha nta zindi nkuru mufise mushe mu makomantere ni nyinshi inkuru tutabahaye kugira ngo urumva dutere inkuru mu makomantere tababwiye numumere nka Jane oya ngo Jane yatubabaje we Jane n'umukunzi wacu cyane turamukunda Jane n'abandi benshi Jamy tugende Jamy Edeni twari twambaye costume n'ubatubwiye ko tutambaye neza jewe nyene uribuka ibintu bahora batubwira ngo muri RTNB yari amakuru nyene yo kwirigara ngo muri RTNB ku muntu ariko aravuga amakuru gutya ngo ngahaba yambaye kabutura ni kambambiri none jewe ngira umubwira ko nzaza kwishara ahango nta nambara imvutano kwambara hagusa ahanje mba akayaga gahite ndabico mungira basha iyi tablette niso kuva ngaha ngiye gukoresha sinavuze ko ngiye gukoresha ikese kadushiremo modo passe kwano ngira ngo nibashaka kubitora bacayibura baburi ikintu nagiye basange iri bloqué mwayibonye tuyisiza aha kandi gumukunyene kumaha nizosiro kuhava muducungire turabire mwakoze rero bakunzi bacu kubana natwe dusubira kubasaba likes ugitangura ikiganiro shirako like uko ucuvyibagira shirako like commentaire ubishoboye na partage turabakunda cyane bye bye Siren Vibes TV